no musi turi ku mazi turi kuri touriste murabona turi kumwe na Uncle B. Uncle B rero ejo yarapostinze cover ijya kava kwanza niyibiki Uncle B indirimbo yanashyaje to bizokunda ni indirimbo imeze gute mu bisana ni indirimbo y'ubuzima indirimbo nyene yerekeye ibintu kanaka nankeka niyo nzoshira muri Zere Award Uncle B duheruka kubona coming soon ya Fenji cyangwa ushaka guhiganwa na Fenji jewe uko nkora uko ndiko ndakora impiganwa n'umuntu ahubwo nkora igikorwa ciwanje nkuko nyene mba ndagiteguye none ufise igikorwa cyo nyene gusa cyangwa hariho nibindi ibikorwa ni byinshi hari igikorwa ndi kumwe na Faba Music kiri mu nzira hari igikorwa ndi kumwe na Nesta Bijanja kiri mu nzira yabise n'ibikorwa bizogenda biraza end time. Uncle B muri no minsi n'ibyaha ibintu bikunda kugusumbuha cyane gose muri music yo ngahanye mu Rumonge. Muri music nta bintu bisumbuha byatari kuvuga kuko aba promoter dufise badupostinga ku buntu nta mafaranga tubaha ni support iradio wa Muntara ya Rumonge tufise radio zibiri Shima FM na Izere FM abo bose ibikorwa byacu bivuza ku buntu nta mafaranga dutanga twaronka ibiganiro ku buntu ndavuga yuko ata ikintu kidusumbu. Mbega haheruka kuba inama havuzwe mwiki inama iheruka yavuzwe icyavuyemo nuko bahagarike hanini ku kintu ukuntu botezi imbere umuziki wo mu Rumonge nico kintu gikuru bafatiye ko hari abantu bavuze ati umuziki wo mu Rumonge ntera imbere ngati harimo ibintu by'amabifu wowe wabivuze kwiki umuziki wo mu Rumonge gutera imbere n'ubu bado kubera buri muntu wese we muririmbye abona yuko ashoboye muri make nta bumwe buri bo kubaririmbye nivyo ubona ubumwe none ubumwe bizogende gute kubera abo bumwe uko bizogenda nuko muri yo nama barabivuze ati gikuru dukwiye kugira nte gufata mu mugongo gusupportiana nivyo vyiza na wewe muri abo bantu wo burimwo abagirana muri abo bantu bo bavuga ati jewe kweri simora isharaneza simora supporting ivyo bintu wewe cyangwa nawe urimo muri music cyangwa nawe baba barakuvuzemo support cyane abona ndumuririmbye nkongera nko mu producer arabaririmbyi supportinga ku bintu nk'ivyo kugira turabe yuko umuziki wacu muri Rumonge Burunga wo tera imbere. Sawa dufatiye kuri Nesta B Pablomo nuwaha zirap rap kurapura Nesta B na Pablomo ugiye kuraba bose barabizi kuko urabona hanini gusa bavuga ati hariho uwama asumba uyundi ugiye kumviriza hip hop ya Pablomo ni nziza ni na hip hop ya Nesta B ni nziza niyo mpamvu hariho kurabiri kirategurwa izohuza abo barapere inde nande Nesta B Pablomo Famous niho zica turaba ninde akaze muri abo batatu kuko nibo novuga ati nibo baririmbye abana hip hop akabaho n'uwitwa Mr Zero umpeta arabizi cyane abo bane niyo twabahuza no zotora Chief King wa hip hop mu Rumonge sawa bavuga ati hariho Buja Flavor na Rumonge Flavor wewe ukivuze kwiki Rumonge Flavor ivyo bintu byo kwicutugwa ngo bagere mbubake Rumonge Flavor ntivyo kunda nukuvuga bavuze ati Rumonge Flavor hariho izindi ntara zo zivuga ati none abatipi bumva bafise flavor yabo bafise umuziki wabo urumva ko bari nko kwigunga kimwe gusa to bogumiza rijya zina Buja Flavor aho siyo muntu urumva nta Rumonge Flavor wewe ivyo ntavyo ushigikira ntavyo nshikira Rumonge Flavor none kiba Flavor nta kintu nakimwe tuyishoboje turacyasaba support nta Flavor yacu dufise kata musani bovuga ngo ngabo bakwenga mu Rumonge agiye gukora concert y'Ubujumbura ariko Ubujumbura ko tuza ari Flavor yubashe Flavor nziza turabaha amafaranga bakaza kuririmba no mu Rumonge
sawa azanye Rumonge Flavor aho noza umva unize ati Gatete Flavor Kigwe na Flavor bose bakazora gukora umuziki wa Gitanga Flavor umva ni ibintu bitumvika yo rap. sawa indirimbo ya Mr Champagne warayibonye hari ibintu yanditse Fabitozi wabibonye gute? Oya ugerega yanditse kugira abone cyambere bijya yanazimye si hakiri ugera kuba yanditse kujya akanamutaki yaramutaginze nani Mr Champagne hajya yarakinenga ari bujya butumwa Mr Champagne nana comment nana like nana kimwe yagiye bati none umudogo aracirondera page yiwe ifisa abone peni none Mr Champagne nawe urazi yuko ari umuririmbyi wa mbere kuri Insta novuga birukana na Natasha ya urumva none umuntu nka Fabitoza ya postinze kujya numva n'ibintu nyene bya kawaida. Hariho indirimbo ya Natasha shasha bayitwa akanyuma mwayikoranye mwakoze cover na Bora Queen. Natasha kiyibona yavuze gute ubutumwa bwa mbere yavuze? Ya butumwa bwa mbere icyo kiye ntacyo nzi kubera ijya diri yahawe Bora Queen hama nanje arandondera nkuko je urazikira ikira style yose ko nshoboye agize ati reka cenora ankobi ko ari wafitaniye na connection na Natasha kubera Natasha ni mama wanje mutoyi mu ndazibiri urumva cyavuga ati reka nyere cyo tora ankobi cyane mu telefone ati mamu dogo ibi wo bivuga kwika vuga ati nta breme ni mukore tumaze gukora yaragiye ararikinga ariko nzamva mu nyuma abantu bariko baridoga muri bajya nyene ngurumva ngo Natasha ngo ntagashimwe ngo yaduhaye urumva Bora Queen ngo ntagashimwe ngo Natasha yamaye ngize none wakoze korabogiro nk'agashimwe muri make urumva wabonye ijya jewe nkoze yote nawe warukene agashimwe gute kandi usanga warimvye ibintu by'akajagari ariko yaragerageje urumva ndabavuga ngo amna ngo ngenipa basi ata hera ndogo ya wapi jege urumva n'umugabo we Kamanda bawa ngurumva ngo Natasha ngo yatwimye manone arabaheranye ngo twakoze ngo cover yiwe ngakanyuma ngo urabona ngakanyuma rero mwege Natasha ize kwa muri doga nuko ndona mu telefone ati umvira mama dogo abatipe ntubacorere kuko baguma bavuga ngo bahe ku ngufu kandi je kuri yote niwe yanyindo ati muhungu wanje mari mikashi ya gize mama nimero rayifise ni nyene acaranshira sawa posti turabonye ryari heruka kugupostinga Satubi wavyumvise gute ubonye posti ya Satubi ikibazo bijya ego basi nubwo numujama gusa hirya kintu yakoze umwanya narababaye none posti yashize ko iminota 2 urumva iminota 2 manje nanje ndayigira screenshot kuyipostinga abantu baraharira bagiye ko basanga Satubi ayifuse urumva bro oya mwanangu oya ulifanya ni fresh muda mwingine sio poa post ya iminota 2 oya ni remind mwanangu ni vile tu ni grand frère mbega hari gihe bavuga ati warakoze igiteramo mu Rwanda urakora igiteramo Dubai naho wimirije igiteramo cyahe so nukuvuga urabona ikintu nkeneye kwanza kurubera karorero abanyarumonge abandi baririmbye ba mu Rumonge haroko nsere ngoma nkorere kuri stade Intwari bana ijya nani nkuri Bujumbura urumva namaze kuvugana n'abahari ndaba ko nzotwara nk'abaririmbye mu Rumonge nkaba Kamanda mukuru ba Feniji ndabajane nyene hari kugira barako bubaka izina ko urabona abaririmbyi benshi urazi yuko basanzwe ariho byo ariko Nda go telefone. Mamdogo. Natasha. Sawa. Bakunzi bacu ba Amasizo TV turi kumwe na Uncle B Natasha ara mu telefone ari muri interview ni ibintu bikomeye cyane gose uruhusha kubera namubwiye ati ebana siga urankora Natasha gutereye yari telefone yake yari kambari nyene bya stade Intwari ko bamuhaye uruhusha yose ambwiye ati bana ntibaye bwa nk'uruhusha urumva aho gutelefone ya urumva idiri yose niwe ndayisigiye ati mama kurikirana ibintu ngo bampange nyene base no mu Rumonge bande tuzozanane urumva baramwemereye rero niyo mpamvu aciye telefone ati bana da ukuntu ukora kandi gahunda kiyo nyene ya sawa twagiye yeah
kuri iyo stade ntwari uzotwara kamanda mukuru nzotwara inge twayo nka kamanda Fenidi inge ndabe ubundi Nesta Janja ndabe ntore na Musamaria sema tu ni kwa sababu ni deux jours samedi dimanche leo Musamaria ni misi biri kwa sababu Musamana majukumu tusanga ari danje ariko kimwe gusa ngo ndamuronde kuri phone hafu mimi na simu kari mwanangu no mu ntara ya Rumonge bro namuririmbye ufata imiliyoni 7 ngaguze iPhone niyo muntu wewe umusani wa mbere ngamu Rumonge ufite telefone izimvye ya mfise telefoni zimbye nubwo atagari mfise nka zagari z'abasani bacu nga jene amara mu iganda yashize muri phone bashyize muri telefone ya urumva ko bikaze turi kubona umusare nomero afite telefone iwacu mu Rumonge uri kuzangaye bro bro ufise phone ikaze kabisa bayitwa guti iPhone bro ni iPhone ndabona ko ufite telefone ikaze cyane gose none hari kibazo nari mfise hari indirimbo mwakoranye na Nesta Janja sivyo yitwa Napambana ni wewe wayanditse cyangwa ni wewe yayanditse oya ujya mutipa arashoboye man arashoboye hip hop kandi arabizi cyane umva twari muri studio nyene kubera urazi ko yahora muri South Africa amaze yomenga imyaka 9 kuva akirino twarabajama kuva naho yari hari muri South Africa twagumye tuyani bro niyo washika ifoko dukwana basaga collabo fresh yarabinyemerera acavuga ati bana kuko ni hamwe ndari imperuka gusohora irya ndirimbo ya Natasha ya cyane mbwiye ati rero ntivyo kurikirana kuri channel yanje reka indirimbo ibe gwawe je umpa featuring gusa ya cyama ma featuring indirimbo urabona ko yaciba lyrics irya ndirimbo irya video nayo shootingishije iPhone yanje ugakoresheje telefone iPhone yanje niyo twakoresheje ko nakari indirimbo ifise image nziza ya Uncle B hari ibintu ngoma ndakubaze Uncle B amaze kugwana jewe irwane cyatumye ndabiheba ari umuntu akubise ingumu n'uko kwanje acararaba haraheza amasabiri yaravye rero cyamvuga ati sinzosubira gushwa naho shwana mbonye shwana nca niruka kuko iyo muntu yo yapfa umba ndi mu mpemba uwo muntu wamukubise ingumu n'uko kwanje acararaba amaze kuraba bagize ntupfe ngaho mpaka hembe sawa wembuka ati sinzosubira Uncle B afise umugore yaragize mariage oya kurongora ubugabo burihabwa erega nuvuga ngo urongore ugire mariage urarongora hanyuma bishatse ukagira mariage ntabo urabona bagira mariage bashaje arabatama akajambo ubwira abafanzi bawe n'abafanzi ba Amasinzo TV akajambo nabwira abafanzi banje nuko bakomeza banshigikira mu kazi kanje nkora kuko mbega bavuze ni ucu babwira n'indirimbo izosohoka reka ko bazibazo bitari ingenda badabwiye ko abafanzi ati mashigikira ku bibazo ku kazi nkora ko kuririmba ka production n'ibintu nk'ivyo nyene kuko umoja ni nguvu hama indirimbo yanje nayo yitwa Bizokunda izosohoka itariki 10 director yakoze iyo ndirimbo akaba mwita Bizo Classic Party Music WhatsApp maniga amazina menshi n'umuhatari nyene gumaze kumuhatari nona Diamond uvuze hauju bavuga Diamond uvuze Wasafi bavuga Monde uvuze Simba ni Monde Platinums ni Monde vyose aussi hanyuma icyo nobwiye kuba kunze Amasinzo TV nuko bofyo ndari ya munsi ari ikintu kikunda kunanira niba subscribe munsi bavuga subscribe subscribe nuko bofyo nda subscribe ari munsi fresh nini ya kugira abandanye ibikorwa byose bihaca bibashikire fresh murakoze cyane Uncle B popo